ibintu ukwiye kugira ibanga mu buzima bwawe. Mu by'ukuri mu buzima bwawe hari ibintu udakwiye kuvuga cyangwa ubwire abandi bantu, cyane cyane ko nubivuga bizogirira ingaruka. Nicyo ngiye kubwira rero, manzi ureko neza ko amaze gukora subscribe kugira ngo ubane nanje muri iyi video. Nimba uri mu rukundo ukundanye n'umuntu, ndazi neza hari ibintu muganira byinshi kandi bitandukanye. Ibi rero uze witonde, ntuze ubibwire abantu, cyane cyane ko abakundanye babwirana twose. Hari igihe umukunzi wawe akubwira ibintu kumbure ari banga cyanke ntacyo bibanga, ariko akaba utujambo twanyu babiri udakwiye kubwira abandi, bya bindi by'uko ngo twaganiye twavuganye ibi ubwira abagenzi bawe byose mwaganiye n'umukunzi wawe. Rijya ni ikosa rikomeye, uzovyihoze, cyane cyane yuko umunsi mwatandukanye aba wabibwiye bazobigukoma, cyanke ikanaba impamvu yotuma mutandukana n'umukunzi wawe, cyane cyane mu gihe ubabwiye ibintu no kwita nk'ibanga, bityo bakaguca inyuma bakajya kubimubwira. Ubwira kabiri, ibyo wifuza kugerako. Ibyo wifuza kugera ko muri kazoza kawe bitegerezwa kuba ari ibanga ryawe, nk'uko kazoza ari akawe. N'ibyo wifuza kugera ko muri kazoza kawe rero bigira ibanga, cyane cyane yuko abo ushaka kubibwira ataneza bakwifuriza, kandi burya ugiye kubiraba n'ubibabwira bizogira ingaruka nyinshi, kuko ushobora kubabwira ngo ngomba gukora ibi n'ibi n'ibi, bityo ibi bintu ntubikore, cyangwa ubikoze ukabikora nabi bakagutwenga. Ariko mu gihe wabihoze uzobikora bose babone nk'ibitangaza, kandi bityo bikananka nta n'umwe azobimenya ngo agutwenge. Iki rero ni ikintu cyiza cyane, kugira ibanga kazoza kawe, cyane cyane ibyo utegura gukora, kuko nubivuga nabikubwiye bizogira ingaruka zikomeye ku buzima bwawe. Ikindi kintu udakwiye kuzovuga mu buzima bwawe ni intege nke zawe, ndetse n'ibintu ubona bigutera ubwoba. Ntukabwira abantu intege nke zawe, aho ucikira intege, ibintu ubona novuga ati bigutera ubwoba kurusha ibindi, bitegerezwa kuguma ari ibanga ryawe, kuko nubibwira abantu n'ubundi ni hahandi bazobikoresha mu kukugambanira, canke babikoreshe mu kugutyoza n'ibindi. Ibi rero ni ibintu byumvikana cyane. Nimba ufise ahantu ucikira intege, burya mu buzima buri muntu wese afise ikintu novuga ati ari intege nke ziwe, ikintu kibaye nabo nyene kimugora kwakira mu by'ukuri, cyangwa ikintu novuga ati kimutera ubwoba cyane kurusha ibindi mu buzima, yaba wewe, yaba jewe, yaba wewe, yaba bobo nabo nawe, byose ibi bintu tubihuriye ko buri muntu wese aka kantu aba gafise, abafise ikintu novuga ati kimutera ubwoba cyane, ku buryo akibonye cyangwa akabyumva nawe ubwiwe usanga bimugora kwihangana. Ibi rero uzubigira ibanga, cyane cyane ko ari ibyawe ubwawe, nubibwira abantu bazobikoresha mu kugukorera ibibi. Amabanga yo mu muryango wawe. Nubwira abantu ibyo mu muryango wawe, ni hahandi cyane cyane bitagenda neza bazobigusuzugurira, babigutwengere, babigutyozemwo, cyane cyane umere nka wa mwana yabarida abo muhira ati rero muzi n'amakuru je ngo mame b'ishuri. Baramubaza bati kubera ko ushaka guheba ishuri, nawe aragira ati mu by'ukuri ku ishuri bamaze igihe bambwira nabi, bantwenga, bambwira ngo ngaha ngo ntabwo dufungura neza, bambwira ngo none ngo ngaha ngo turakenye, ngo papa ngo ntabwo adufashe neza n'ibindi, ngo rero jewe ngira nihebere. Baramubaza ati none mwana, ibyo bintu ku ishuri ko atamunyeshuri n'umwe mwigana yaje kuba ngaha babimenye gute? Nawe aragira ati nukuri byarigeze gushika, ndiko ndabaganyira ndababwira ibyacu. Baramubwira ati rero burya abantu nimba bariko baragutyoza, reka bagutyoze, cyane cyane ko ari we wabibibwiriye. Ushobora kubwira ikintu ugasanga ubariye ibanga umuntu ugira ngo uriko uramuganyira, ego mu uwo mwanya ugasanga umenga ukoze ikintu cyiza, ariko nyuma nihaba kandi kantu mudahuriza ko bya bintu wamubwira wibaza ngo uriko uramuganyira, ndetse azokoresha n'ubundi agutyoza, cyane cyane ko abuganyira ibibazo benshi baba babyitayeho, ahubwo hari n'abanezerwa bumvise ko uri mu bibazo.
rero amabanga cyane cyane y'umuryango wawe, amabanga nuvuga ati y'ibyo mu rugo si ibintu byo kuvuga, ni nayo mpamvu babyise n'amabanga. Rero abantu bakora amakosa ugasanga ibintu n'amabanga, ariko n'ubundi agarutse kubivuga mu muryango, agarutse kubivuga nuvuga ati muri sosiyete mu bagenzi biwe, ngo rero burya jewe muhira bimeze uku nuku nuku, umugore wanje burya rero nubwo tubana amfata uku nuku nuku, umugabo wanje ibi nibi nibi nibi. Iki gihe bazokumviriza ariko benshi bazoryoherwa, ariko rero nyuma yuko baryohewe n'ubundi ni hahandi nihagira ikintu mudahurizako canke mukaba muri mu mikwara kanaka, bazobigarukana bigutwengeshe kandi nawe ubabare cyane, umve yuko umenga nibanga wababwiye batari bakwiye kuvuga canke bazane mu bintu nk'ivyo, ariko n'ubundi ni hahandi iryo banga ryakunaniye kubika ntabwo ryakubikira uwundi muntu mugenzi wawe. Ikindi kintu ndakwiye kuzovuga mu buzima bwawe ukagira ibanga ntuvuge, ni imyemerere yawe, cyane cyane muri cagiye muba muri kumwe n'abantu mudahuje imyemerere. Ndavuga ku byerekeye ukwizera, yaba mu madini kumbure, nimba umwe ari umukatolike, uwundi akaba ari umupoti, uwundi akaba ari umudivantiste, uwundi akaba ari uwo mwande no mwande, eka amasengero menshi atandukanye. Kenshi aba bantu kubera yuko bajya abantu bashinze aya mashengero bafise impamvu bategereza kuba hari ikintu bavuze ati reka tugishingire ko twopoze rya dini. Egome simvuze ngo sinyanda vyinjiremo mvuge ngo abari byiza canke bibi, ariko ico nganda kubwire rero wewe muri wewe niwe ugomba kwifatira ingingo ukavuga ati rero jewe ko nsenga naha mvise imyemerere iyi niyi jewe kandi nizera mbona yuko ata kibazo iteye ku buzima bwanje. Ibi rero ntibikenewe kuzogenda ubiharira mu bantu, wereka abandi yuko wewe ibyo wizera ari byo by'ukuri, cyane cyane yuko atawuzi ukuri ko ibintu bizogenda, cyane cyane yuko amadini ari menshi. Wowe rero imyemerere ufise sinovuga ngo urehe guhanura abandi, hanura umuntu mu gihe ubona bikenewe, ubona ko yazimiye, ariko ntukagwana uko ushoboye kose ngo utume abandi bemera uko wemera kandi muri abantu batandukanye. Cyane cyane yuko nubikora kenshi abantu hazogera igihe badashaka guhagararana nawe, ko bavuga ati n'ubundi ujyayo turi kumwe akomeza gutwinjizamo ibintu tudashaka. Kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko ni ukuvuga ubutumwa bwo kugororokera Imana, kwihana, kuva mu cyaha, ariko apana kuvuga ubutumwa nuvuga ati bwo guhindura amadini, cyane cyane yuko amadini yose ari ugusenga no gusenga. Rero imyemerere yawe inshuti yanje nayo ntuze uyishire imbere cyane mu gihe uri kumwe n'abandi, cyane cyane abo mudahuje imyemerere, ahubwo muri iki gihe wewe uze uganire nabo ibyo muhurije ko n'utundi tuntu ubona dusanzwe, ariko ibyo guharira ku myemerere, cyane cyane ko na Yesu yagize ati ntukicarane n'abaharizi. Ikindi kintu mu buzima bwawe ukwiye kugira ibanga ugahora ntuvuge, nuvuga ati ntihagire n'umuntu n'umwe ubibwira, nuko ubuzima bwawe buhagaze. Nshuti yanje, yaba jewe wewe bobo n'abandi, buri muntu wese afise ubuzima bwiwe, kandi mu buzima hari igihe ushobora gusanga ufise akabazo kanaka, ugwaye umutima, diabete, eka sida n'ibindi. Ibi rero uko ubuzima bwawe buhagaze ni ukwiye kumenya wewe n'umuganga wawe. Ntibikenewe ko buri muntu wese muzohura ucumubwira ngo reka burya jewe rero ndafise ikibazo kiniki mu mutwe wanje, hari ikibazo kiniki, burya jewe rero kuguru kwanje basanze gufise ikibazo kiniki, niba ugwaye kansera, iryo nibanga ryawe n'umuganga wawe. Niba ufise ikibazo, buri kibazo cyose uzogira mu buzima bwawe is your secret. Wewe n'ubwawe buzima ugomba kubibwira wa muntu ubona neza yuko uwo muntu ari kintu aza kugufasha cyangwa aza kugusovamwo muri ibyo bintu urimwo. Ntuze rero uzubwira buri muntu wese muhuye ngo rega burya rero jewe mfise ikibazo kiniki, ngo wajya naho mbona ukunda gwaye ibi nibi. So iryo nibanga ryawe is your secret. Ni ibintu ukwiye kwigumizamo wowe ubwawe gushika igihe kanaka uzobuye n'umuntu uvuga ati umuntu ibintu koko birakenewe ko abimenya. Ikindi kintu rero utagomba kuzovuga mu buzima bwawe n'amabanga abandi bantu bakubikije. Amabanga abandi bantu bakubikije ni ibintu ukwiye guhora mu buzima bwawe, ntagire n'umuntu n'umwe ubibwira, cyane cyane ko abo ubibwira bose bitabaraba, abo ubibwira bose nta kindi kintu bazokora atari ukugutwenga, abo ubibwira bose nta kindi kintu bazokora atari ukugusevya. Rero icyo no kubwira, nimba abantu barakubikije amabanga
ukaca uza kuyibwira uwundi, uwo muntu uzobibwira avuga ati hubwo uyu muntu ambwiye amabanga bamubikije nanje n'amabanga nzova ndamuhaye, bityo usange bako baragutwenga bako baragusevya kuko bazovuga ati ujya muntu mubariye ikintu aca agenda arakwiragiza. Uzogira ngo ubwiye umuntu umubwire ngo rega ngo je rero buryarana naka yambari ibi nibi, uyu nawe azohita kubona yuko wewe utari umuntu wo kubitsa ibanga, kuko deja bitavyikora. Nabwo umuntu yo kubitsa ibanga akakubitsa ibanga muri abantu babiri ukaza kuribwira abandi, hanyuma uribwiye nawe ngo azokubarira ibanga ryiwe cyo kwakwizere, biba biyizi. Rero cyane ko kuvuga ibanga ryo wundi novuga ati ni nkuguhemuka. Niba umuntu akwizigiye akakubitsa ibanga, rigumane kugera ku munota wa nyuma, ndetse wewe nyene agimeneye akarivuga canke atanarivuze, bityo wewe ukazogomba ukarivana, cyane ko atacu uzohomba. Ikindi kintu utagomba kuzovugana amafaranga winjiza. Abantu bakunda kuvuga ngo jewe rero urazi neza yuko ku munsi niza amafaranga ya naya. Ibi rero ni ibintu bibi cyane kuko bishobora kugukururira abansi bavuye mu mpingo itandukanye, cyane yuko ari nabibeshe bakavuga ngo niza amafaranga ya naya, ugasanga bibaviriyemo ukugirirwa nabi. Kandi mu by'ukuri gukuntu bagirirwe nabi bivuye ku munwa wabo, ibyo bavuze ngo rega burya jewe rero nigize umiliyoni ku munsi, nkora ibi nibi, iraki 3 ku munsi, eka n'ibindi. Ibi rero ni ibintu byo kugira ibanga ryawe byibuze bikamenya umufasha wawe. Ikintu cya nyuma rero ukwiye kuzogira ibanga ni ukuvuga ibyo wigeze gukora, ineza wakoreye abandi. Ibi rero ni ibintu ukwiye kuzogira ibanga ukabihora, cyane ko nuvuga ineza wakoreye abandi kuko naba nabigubwiye bizoba birangiye nico uzoba wakoreye, uzoba wakoreye kwiyemera kugira ngo wereke abantu ko ari neza wakoze. Nimba umuntu umukoreye ikintu biraheze, reka agende. Nimba imana zo gukorera neza cyangwa uyikorera nawe akazokorera neza cyangwa azoyikorera abana bawe, bireke biherera aho, apana kutuza kumutangaza ngo rega burya naka nije namufashije, rega kajya kantu afise nje nakamuhaye, rega ibi nibi nje nabikoze. Nukwenda cyane rero Chuti yanje rero nahadufunga ikiganiro cuno munsi. Banyitari 6 sinje nimbara amaze gukora subscribe, turagushimiye cyane. Ariko kandi nubwo utarayikora urite uraba ukore subscribe nona kugira ngo tubandanye tubana buri munsi muri uyu muryango twiyemeje kwagura. Rero 6 sinje mubana buri munsi, ndabashimira cyane gose emwe yumviye ku mutima. Abantu muri komeza mukora subscribe kuri iyi channel yacu, eka nabandi muri komazikora nona turabashimiye cyane. Nimwe mudutera intege, nimwe mutwereka ko arabo twiko turaganira koko.